ikaze tubashimire cyane rwose bariko baratumviriza muri kano kanya kuri no samirizi Karuza FM Web TV namakuru me cyane twabateguriza kugaruka ko kuri no munsi na cyane cyane hano mu gihugu cyacu Burundi umupira w'amaguru aho dufise umutumire adasanzwe nkuko mwari murayibona kuri affiche kuva mu masaha yo mu gatondo dufise umutumire za kwakira kuno munsi n'umumenyereza benshi muramuzi cyane umupira w'amaguru kuva kera bimazemo igihe kirekire akaba ari Cedric Kaze ruza kwakira kuri no munsi kuri no samirizi Karuza FM Web TV hano muri studio araza kutubwira ibitari bikena cyane cyane ku rugendo rwiwe nk'umumenyereza rero kandi kuva kera cyane umupira w'amaguru no muri kino gihe rero turazi yuko muza kumuviriza mutari bake kandi ari benshi cyane mugomba kumwumva nyuma y'imyaka maze yamenyereza hanze y'igihugu cy'u Burundi tuzakumva vyinshi cyane bitandukanye turaza kandi nugaruka ku vyerekeye mu gice gira kabiri turaza kugaruka ku vyerekeye igikombe cy'isi yose kiriko kiraba muri kano kanya muri Etats-Unis Canada na Mexique hagati y'ibihugu 28 match zitanguye zigera kwijana na zine mu kiringo cy'ukwezi kose kurenga gato zizomara zino nkino z'igikombe cy'isi turaza kubabwira ibivugwayo hariya mu bihugu ziriko ziraberamwo nuko rero tubaha ikaze muri kumena doa kunogira neza ariko kandi turi kumwe na Theodore Ntunga ndaguha ikaze Theodore mu kiganiro cyo kuno munsi nizere kumeze neza neza cyane hano hama ndanezerewe kubona suye kwicarana na Cedric tuze kuva kera cyane ngira ki umwana muto mugabo genda muzi cyane mu vy'urukino rw'umupira wa kenshi cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru muri fit bakiranye football sinzi yuko yibuka yuko yigize kuba meilleur buteur mu ba jeune nanje nkaba meilleur buteur mu batama muri mukaza muri uwo mwanya nyene kera tukiri iwe yari muto mugabo generali muto hari muri miro 8 sinibuka doki mwese mwarabataka arabitubwiye nabagira ngo aravyibuka cyane gose tugire ko tumuhikaze Cedric Kaze tangure tubashimira cyane kuri no mwanya muduhaye wo gushika hano muri studio mwitavye ubutumire bwacu muri kino kiganiro tuza kumana namwe nakanyamuneza kubabona hano muri Soza Karuza FM Web TV murakoze cyane kuba mwantumiye kandi nanje ndaryohewe kubona ndi ngaha kugira dusangire ijambo ry'umupira w'amaguru kandi nkuko Theodore yabivuze ndaryohewe nanje kubona ari kumwe na Theodore n'umuntu twakoranye mu bintu by'umupira kandi n'umuntu twese twemera mu bintu by'amakuru y'inkino hari byo twamukuyeko mu byo dukora kandi nibaze ko kubona no munsi turi kumwe ngaha na jewe n'umunezero kuri jewe namwe muziranye kuva kera mwese ko mwatsinda ibitsindo vyinshi mwarabataka twara abameri bitere hose twakira muri equipe zimwe zo kwinezereza kwa Mungu equipe ya Mukaza Theodore akina mu bakuze je nakina mu bakiri bato nivyo igori twararibona twese igori twararibona Theodore Muga yarafise amachance yo gutsinda yarahagarara neza mwese nta numwe yagiye modesty yarabesha yatsinda byishane urumva kandi byari bigoye gutsinda mu aje parce we ntiyaragikina kuri stade mugabo hari handi bagikina kuri stade ariko yarabatsinda yarabarusha defense naco babonye yaci kandi urumva mwese nta numwe yagiye kure ya sport we yaramaze we yatanguye gukina Jenkora muri FTNB marabandanya aho mu coach ndi hajya nyene abandanya nyene ari coach mugabo akina mu bakuze nanje nkina nyene by'abatama gushika no nuko ni ico tugira dutangurire ko cyane bo bwa mbere twakoranye hano muri Kazoza kiganiro biciye kuri telefone ngira ngo muravyibuka mu minsi mike iheze ariko n'uwese twashoboye kubaronka hano muri studio mbere ko tuza gutangura neza na neza musubire mutwibutse gato majambo make muri parcours yanyu kuva mu tangura zino nkino Cedric Kaze kuva utangurira ngaha mu Burundi gushika kuno munsi muri hanze y'igihugu mwatanguye ibyari byageze gute naho mumaze guca ubwo ko natanguye kera natanguye nkiri muto nafise imyaka nka 24 hari umupresident wacu yitwa Mukinyi niwe yantwaye mu bintu byo gukocinga yambwiye ati je ndabona ko bise nko Kazoza
kubera ico gihe umumenyereza wacu Amarse yagiye muri equipe nationale nanje nako nditegurira ibibazo byo muri université ndabwira ko ntashobora kugira entraînement barambwira ati none kutashobora basi burantre nabandi ndavuga ati nta kibazo urumva gutangura kwantrena abakinyi bahora bakurusha gukina bahora bakina imbere yawe banagusumbya n'imyaka urumva ni challenge ubu huye nazo hamo avuga ati kugira nanje nshobore kwihesha iteka imbere yabo ifoko ngira ikintu ikiri different ico gihe ndibuka muhera twa dufise akantu kaga cyber cafe urumva bira byaranyorohera kurondera ama séance d'entraînement kurondera amateme y'entraînement kumenya par rapport y'umunsi turimwo mu ndwi na match ryari zoba kumenya ikikenewe cyane osi nkavuga ati aba bakinyi najewe nkiri umukinyi naranka umuntu aguma nyirukanza nzunguruka tere inshuro nka 40 ingahe ndavuga ati ndakeneye mu kuba interesa ndakeneye ko bashobora kugira physique mugabo bakagira physique bariko barakina umupira ico nico cyambere natanguriye ko kwico gihe championnat yahagaze kubera ibintu bya equipe nationale urumva n'umumenyereza Mars akambwira ati ndashaka yuko bakora physique koma amatema ari different mugabo nanje nkavuga ati foko yakora umupira niho baryoherwa niho batanamenya yuko bariko barakora cyane hanyuma kandi wose nkavuga ati foko mvarie n'ama exercice yanje no munsi izo ngize sindazigire bukeye ibintu nk'ivyo hanyuma ndabikora ico gihe maze kubikora entraîneur aragaruka je ndasubira mu vy'iwanje by'amashure uraza ajya ama session kwa yafata nk'amezi 2-3 ndasubira mu vy'iwanje mugabo musi umwe nza numva mu president wacu arambwira ati abakinyi barashimye byo wagize ati kandi baramubwiye na coach ati na coach yaremeye ko ushobora mugakorana cyantangura ukonye hari muri 2005 hari muri 2005 nca ntangura uko ntangura na Prince Louis après haize igihe gito entraîneur acaragenda muri Interstar nanje nca nsigara na equipe yari igiye muri Coupe d'Afrique match yanje ya mbere nk'umumenyereza mukuru wa equipe yari match ya Coupe d'Afrique twakina na equipe yitwa Traco yo mu Rwanda sinzopfa nibagiye ubwoba pression ufise kuba match ya mbere y'umumenyereza mukuru kandi nta gihe nari bwabimaremo nari maze nk'amezi nka 4-5 hanyuma turabandanya après turagira formation ya fédération yagirishijwe no mu instructeur wo mu France wa Comité National Olympique abamenyereza bose muri première division tuhejeje ntuzenya turakora ikibazo dukoze ikibazo ndagira imana mbo mbere baca niho baciye bampaza ya bourse batangaza kuja mu Budagi ndagenda mu Budagi ishure rya Henef ndiga ndaca mu migwi ya Allemagne cyo gihe yitegurira championnat d'Europe ya 2010 harimo abakinyi bakomeye batwaye Coupe du Monde mu nyuma ba Toni Kroos ba Mesut Ozil ico gihe bari abakinyi batarengeje imyaka 21 ndaca mu equipe Bayer Leverkusen muri Schalke 04 na equipe nationale Allemagne ndagaruka ngaha ngarutse nje muri Atletico nayimazemo imyaka 4 kandi novuga yuko nararonse ikintu nibaza yuko kenshi bunye kitakunda kuboneka nararonse ahantu nkorera ata pression ndiko nkihenda nkasubira nkabona ico nihenze ko naje nkasura nkagikosora nkasura nkikosora kuko ico iyo ni luxe kenshi umuntu atagira surtout muri aka kazi mugabo je nararonse ahantu ngira experimentation zanje zo kungene nshaka gukina nkasanga peut-être nihenze no munsi ejo nkikosora kandi novuga yuko mu myaka 4 twarabaye champion muri 2000
2011 twa champion de championnat tudatsinzwe turakina Champions League turakina Sekafa indi myaka ibiri twabaye abakabiri hanyuma uwundi mwaka wa kane twabaye abagatanu mugabo turatwara igikombe ca Coupe du Président turagenda muri confederation après ndagenda mu Rwanda muri Mukura mwaka wa mbere wari mwiza dushika mu bibanza bine vya mbere twaje mu bibanza bine vya mbere mugwe nasanze ari uw'icumi mwaka wa kabiri ntiwagenze neza nkuko navyifuza hagati ndawuvamwo ndaza ndagaruka ngaha muri Atletico entreta ngaho nari muri equipe nationale mu ma categorie atandukanye natangure muri U17 ndagenda muri U20 U23 equipe nationale ya senior ndumu coach assistant hanyuma après ndagenda imbere ko ngenda muri Canada muri 2015 aussi naragiye ko je ndakunda gutemberera ama equipe surtout yo hanze kugira umuntu arabe ingene bakora niho umuntu yiga je nabonye biramfasha nagiye no mugwi wa OGC Nice ndatembera baranyugurura imiryango après ndagenda muri Canada niho nishikayo bariko barugurura academy ya FC Barcelone muri ville nari mu Edmonton turakora ikibazo naho nyene nta n'icongereza navuga neza mugabo abo bantu twakorana bo muri Espagne baravuga ati turabona ko ufise experience deje maze imyaka 5 uri muri niveau ya equipe nationale naho ntavuga neza icongereza barampa ikibanza kandi turakorana neza gihe c'imyaka 3 twarakina n'ama tournoi y'ama academy FC Barcelona muri Canada hari yabereye Vancouver equipe natwara yashyize muri finale abantu batanavyiteze dutsindwa ku ma penalty mu nyuma aravuga yuko ati turabona ko ufite ubushobozi nimba ushaka turashobora kugushira muri systeme ya FC Barcelona ukagenda ukiga ukazoba umukocha wa muri La Masia canke hejuru ndavyemera mugabo byazana n'amakondition kuko hari ntushobora kwantrena muri systeme ya FC Barcelona utavuga Espanyol kuko bavuga ko ni nka identité kuko sina majambo ukoresha n'amatermo ukoresha yo hava different kuko wowe ushatse kuyavuga mu kindi kirimi kuko n'abantu bakurikiza cyane ama detail ndajayo ntangura ama equipe ya U15 U19 mugabo si nari nk'umu assistant nico navuga mugabo umunezero gusa wo kuburiyo ukubona abakinyi bitwa umukinyi akinubu nabonye n'umu mu défenseur yitwa Raúl Garcia yarakiri mu bana batarenza myaka 15 ico gihe kubakera abakinye kera nabo wabonye aho nyene ari wo twakorana yitwa Gerard Lopez kera yari mu mediateur niwe yari coach mukuru yari mu menyereza mukuru na ico gihe na coach yari Luis Enrique niwe entraîneur FC Barcelona kuko si batanguriye kugira season muri leta zonze ubumwe za Amerika urumva niho twatanguriye kubona gusura ngaho kubona gusa uburyo babitegura uburyo bategura bajya abana uburyo amadetail babishiramwo ubumenyi babishiramwo ingene babakurikirana nibaza yuko n'ibintu bituma nawe wunguka ibintu byinshi bidasanzwe hanyuma mu nyuma naravuze ati ukungene ndabibona osi ndavye na realite yavyo ndavuga ati ko bizogorana kugira nshike
muri ekipe z'abakuru za senior kuko aussi sinakiniye FC Barcelone sindi mu legende sinavukiye Catalonia ngo mvuge ngo no Catalan urumva ivyo bintu byose ni inzitizi ubona kandi aussi nkavuga yuko kwantrena abana ni vyiza mugabo ndabona yuko siyo passion yanje je nshaka kuba makuru television yose kuba mafise pression shaka weekend ya match ya ingene ntegura no musi nkahindura uko ejo nkahindura uko ndavuga ati narabashimiye cyane kuvyo bankoreye no kuvyo bampaye ni kuvyo bamfashije ndabwiye ko je nshaka kuja muri senior game hama niho naronka akazi muri Young Africans ndagenda ndumumenyereza mukuru twakinye nakinye championnat match 21 natsinzwe rimwe ndatwara n'igikombe cyo bita Mapinduzi ni coupe wakina twagiye twatsinze Simba imaze imyaka ine kurikirana ariko iratwara igikombe novuga yuko igihe bankura naje naratangaye kuko twarabambere muri championnat dufise na avance y'amanota shikindwi mugabo Simba yose yari meza mugabo nibatswe hari nk'abantu bashobora kutangara mvuze ngo barankuye mugabo mu mupira n'ibintu bisanzwe cyane mu mupira n'ibintu bisanzwe naza yuko umuntu wese ivyonya azovyiga kuko na Luis Enrique baramukuye muri AS Roma kera baramukuye Barcelona baramukuye Mourinho bamukuye ibyo n'ibintu bisanzwe urumva aussi muri Yanga nibaza yuko peut-être babonye yuko contribution yanje canke yuko hari ico nariko ndabafasha kuko après amezi ane baci basubira barampamagara ndagenda nka coach assistant aussi ndaba directeur wa ma equipe ma equipe yabo yose kuko bafise ama equipe abiri aba jeune U17 U18 U20 bakashwagira na equipe y'abakobwa urumva izo zose na directeur technique wavyo general programme yabo niki ngene bamenyereza babo bakora hanyuma tugira ibihe vyiza twatwaye championnat imyaka ibiri kurikirana coupe ico kwita nka coupe du président kabiri turashika muri finale ya coupe d'Afrique muri 2022 twatsinzwe na USM Alger kuri match zibiri twaranganije mugabo twatsinzwe kuri vya bindi bita ngo but marqué à l'extérieur ariko buri gikombe après asubira muri Canada ndagenda ndagaruka nja mu gwitwa Namungo nakize match standatu mugabo novuga yuko ari nk'ahantu umuntu avuga ati nimba hari ikintu maybe nize haramfashije kuko hari ivyo nahabonye mugabo sinuko nasanze imikorere itari idahuye n'ivyo jewe niyumvira no kungene niyumvira gukora hanyuma turavana hasigaye match standatu gusa hanyuma après nagiye muri Kaizer Chiefs ngenda muri Afrique du Sud muri 2024 ngenda nk'umu assistant coach tujanye n'umu coach twara dukorana muri Yanga twamaranye imyaka ibiri twa Nabi twarashitse turakina saison ya mbere twabaye abicenda mugabo turatwara igikombe ca Nedbank Cup ni nk'igikombe ca Coupe du Président kiguha uburenganzira bwo gukina Coupe d'Afrique ya Confederation cyari igikombe ca mbere Kaizer Chiefs twaye muri imyaka 10 iheze kuko yaheruka gutwara igikombe muri 2015 narabonye ibintu ntarinzi yuko nobonye munezero w'abantu miliyoni z'abantu aho mwibarabara udashobora no gutambuka kabiri gatatu abantu bataraguhagarika kubera umunezero bafise kubona imyaka 10 yose iheze badatwaye igikombe urumva nabo nyene barafise ukungene
abafana bazindi ekipe baca baba babamereye nabi ego hanyuma turaheza shampiyona yindi ikurikira twarayiteguriye neza turagira pre-season imeze neza muri Hollande turakina n'ama ekipe ashika 5 yo muri Première Division muri Hollande za Utrecht, Nijmegen, PEC Zwolle n'izindi level nziza ikwereka aho abandi bageze hanyuma turasubira muri Afrique du Sud championnat twatanguye neza nka match 3 za mbere turazitsinda après umumenyereza mukuru baramukura kubera peut-être ibintu batumvikana ko n'abaturongoye hanyuma baca baraduha ekipe gushika champion izohere hariya barakunda kubigira hari gihe bagira ba head coach babiri tugira ba head coach turi babiri no twakorana umunya Tunisia turakina championnat turakina Coupe d'Afrique turabakarifia muri phase de groupe ya Coupe d'Afrique tuvamwo tureka kuba qualifié muri quart de finale kuri difference igitsindo kimwe nibaza yuko ico ni kintu twaheje tufise amanota 10 ico ni kintu muri uno mwaka novuga ko ari akantu kasigaye ku mutima kuko nabona yuko hariho chance yo gushika kure naho twari muri groupe igoye harimo ekipe zibiri zo muri Egypte Al Masry na Zamalek hakaba na Zesco United yo muri Zambie mugabo twaje dufite amanota 10 Zamalek ifite 11 iyo Al Masry nayo ifite amanota 10 baturisha igitsindo kimwe tuvamo uko championnat twaje championnat turaba gatatu dufite amanota 58 muri imyaka 10 iheze n'ubwa kabiri Kaizer Chiefs yarigize amanota 58 yageze kuyagira muri 2019 yahejeje championnat ya kabiri yahejeje ifite 54 points ama statistique menshi bavuga yuko twagize ama statistique ya mbere muri imyaka 10 twinjijwe mu magori 18 ari ubwa mbere iyo yari record muri imyaka 10 iheze twinjije amagori ashika 39 nayo nyene yari record muri iyo myaka 10 hageze ko hajya ari ibintu abantu benshi batazi bibaza yuko peut-être boba batatwongeye kontra mugabo iyo coach equipe nka Kaizer Chiefs ni equipe ifise pression imwe idasanzwe kuko ikundwa n'abantu benshi cyane urumva natwe ico twari twabonye muri iyo championnat twakinye naho twashitse muri ico kibanza twavuga ko hari ibintu bikenewe kugira dushobore kugwanira championnat par exemple ko equipe nka Kaizer Chiefs ikeneye kugwanira championnat kandi n'abakunzi bayo babasha kwigwanira championnat urumva nta kindi bemera atari uko equipe ikina muri ntuzenya zo hejuru nibaza yuko twarabiganiriye turagira raporo y'umwaka turabereka ibikenewe turabereka ko dukeneye abakinyi mu bibanza bitandukanye kandi abakinyi bafise urwego rwo hejuru kuko hajyanye bashaka kugura umukinyi mugabo equipe za Kaizer Chiefs ni equipe minsi yose match yose ikinwa abari guichet ferme match yose ni guichet ferme urumva ni equipe iroregwa n'abantu ibihumbi 40 moyenne ibihumbi 40 par match urumva ni equipe iyo utsinzwe ni nkuko umenga hapfuye umuntu urumva kandi nishavu byinshi urumva ibyo byose kugira dushobore kubimanaginga hariho profile z'abakinyi twadukeneye hari abakinyi badafata pression abakinyi bafite experience abakinyi mu mutwe bakomeye badapanika niyo equipe cyangwa umugwi uri mu bihe bitoroshe kuko ndashobora kukubwira yuko nko muri championnat murashobora gukina kugira irafise pression ikomeye tellement que iyo mutsinzwe rimwe hari abakinyi babiri canke batatu muri somene baza kudodora ku biro
byanje akinjira ahubwo ati koca no kuri J match ntuzonshiremwo je mu mutwe simeze neza kandi urumva si umwe si babiri kandi si ni minsi yose urumva ni hariho rero profile y'abakinyi utegerezwa kugira abakinyi bafite experience abakinyi bafite mental ikomeye abakinyi bafite personality ku kibuga kugira ushobore gushika kuri izo objectif hanyuma tubona yuko nabo abo mugwi bavuga ko nabo bashaka gufata intumbero yo gukinisha aba jeune abakinyi bakiri bato mugabo bafise kazoza turabwira ko biragoye urashobora kubaka mugabo urakeneye osature y'abakinyi bafise experience y'abakinyi bamaze gukina muri mu equipe afise pression nk'izo turabona yuko tutariko turumvikana kandi vraiment umwe wese yarumvise intuzenya z'uwundi twese ko turi babiri turavuga ati wewe ntushobora gukora uko nanje sishobora gukora uko turavuga ati reka rero dusezerane tinukuri nta kibazo twabanye neza baratugiriye n'umunsi mukuru wo kudusezera baraduha amakado abakinyi bose baraza abarongoye uwo mugwi ngira no kuri rezo sociaux zabo muzobibona umwe wese baramugiriye video yiwe kwerekana appreciation yabo n'abantu vraiment twabanye neza kandi twakoranye neza bavuga ati ivyo mwadukoreye shika mu kibanza ca gatatu muri imyaka 10 atavyo twabwigere tubona n'ivyi turavuga ati natwe twifuza gushika kure harutaha mugabo ivyo tubona resource tubona muri uko muraduha ntazo tubona umenga nitwo hashika hama turatandukana ego hama après ubu nzoba nkoca undi mugwi witwa Sekukune United babaye ego wa Johannesburg equipe yabaye ya gatanu muri championnat iheze muri championnat y'imbere yari yabaye ya kane ni equipe imaze imyaka 6 ivutse ni equipe kiri nshasha mugabo aussi nayikunze kubera irafise ambition ni equipe muri imyaka 6 iri muri ivutse muri imyaka 3 iheze ine nta nari mwiraja munsi bibanza bitanu vya mbere ni equipe ifise umurongo ubona yuko iriko iraduga kandi ikaduga kuri ritme nziza pana yo mwe kwihuta cyane canke imwe yo ukabona yuko ama etape bateguye bariko barayakurikiza ndisuppose gutangura akazi le 1er juillet ubunye mugabo turi mu bihe vy'akaruhuko n'umuryango yego urumva hageze le 1er juillet uzotangura akazi vuba mbere yo kubandanya nagomba gushikiza akajambo gatoya bwa bundi imyaka iranyaruka jezi jiki ndamweruka icyo bundi ari gahaye urumva aho yatangura kumenyereza president wiwe yatubwiye twita mukinyi ni yitwa Rutamucero Bekmas ubu yarasandavye yatubwiye Cedric yaragikina ati Cedric umuntu umuteknisye cyane gose mugabo nta nguvu nyinshi agira kandi ari umuataka aba defensive baramuvunagura kubera ubwenge bwinshi sabide arazi igifaransa arazi icongereza ni abona ningugi vy'umukoce avuga arashobora kuba ambona entraîneur je ndavyibuka niba bitubwiye sinanzi yuko rero yaciye aja kubimubwiye cyo twabona ari umuentraîneur tumenye yuko ari we yabikubwiye ariko urumva yakiranyaruka ubu ico gihe umvise ahantu hose yatubwiye yagiye araca amaze guca ahantu henshi gose hatandukanye mumvise mu gihugu cy'u Rwanda muri Tanzania muri Canada muri Afrique du Sud urumva ni imigo myinshi yaciyemo nibaze yuko sevira kwiye nk'umumenyereza Theo cyane gusumba ndabo umaze kuca mu equipe nationale yo ngahaye presque yose kandi mu makategori atandukanye na cyane mu makademiya yo hanze ni ukakorana n'abandi bakoze ahandi donc bari kuko je me dis yuko atari ajya ama certification yonyene akore atuma akora umukoca akora ngo ashike kure ari experience gukorana n'abandi ni ngugu kuza ariga kuko nibaza yuko ari kuguma urumva maze kubona football yo muri Tanzania yo muri Afrique du Sud yo muri mu Rwanda mu Burundi bien sûr ho niho yanakinye kandi yamenye nibaza yuko urumva
ni byinshi cyane gose ego ariko Cedric urumva urugendo umaze kugira ni rurerure nk'umumenyereza umuntu arashobora kwibaza imbega hagira umva kenshi umuntu agomba gushika kure hariyo sacrifice agira kwitanga kugira ngo ashobore gukora isisa muri karere yiwe eske mwebwe hari ivyo byarabaye kugira ngo mushore vuga ati ntegerezwa gushika hajya cyane ntegerezwa kumenyereza imyuga nuko sacrifice kuri mwebwe canke hari nk'ibihe bigoye mwa mumaze gucamo muri karere umenyereza sacrifice za mazibaho n'ubu ziracyariho kuko nibaza yuko sindaheza ndacafise icyo nshaka gushika ko kindi ndashaka ndi muri processus za nyuma zo gukora UEFA Pro kuko reve yanje ya nyuma niyo kwantrena equipe Buraya muri championnat zikomeye kandi ndizeye ko nzobishikako mugabo tugarutse kuri ivyo bya sacrifice nibaza yuko hariho sacrifice nyinshi kandi hariho n'amaprejuje menshi azana n'ibintu byo gukina umupira jewe navyukiye ku Mutanga Sud abana tubana twakuranye n'ubu nibaza ko barakunda kuvuga ko kera je bambona misi yose ndiko nashatse kubivuga dufitangura kuko munyakabiga je niho nama ndamubonana n'abandi bajene bo munyakabiga babakinyi bangana nawe nyene bigana canke biga ko yani mashuri nawe ari mu makartier aba boss bavuga ko akunda kumbona afise amagodiyo mu ntoki ngira nta nisakoshi nayo bwagire gushiramo amagodiyo urumva hari igihe muri iyo myaka yahera hose hari amaprejuje urabona vuga yuko je nakina basket hose nakina basket muri deuxième division na tele basket yari uhande na tele basket ifatanye no muhira urumva abantu kubona nta caguye gukina basket nkaje gukina football osi bakabona yuko ari ibintu bidashobora kujana atagiswahili mvuga osi byarangora abo twakinana bakacha kwita ngo ujya mu Burundi kandi football yo mu Burundi ni Giswahili ni Giswahili osi igihe nagenda muri kugira stage muri Allemagne nari ngeze mu gihe cyo kugira cyo guheza amashuri universite ndavuga ati stage ije ntegezo gucagura kimwe amashuri ya universite kwa rukuyaheraheza ndashaka kugaruka nkayaheraheza canke nka reka nkabanza kuyaheraheza urumva usi abavyeyi babifata ukundi abo bakubwira ati amashuri tezo kuyaheza kwanza urumva umubwiye kuzoza kuyaheraheza après yuko iyonye ari opportunité y'ubuzima itazosura kugaruka abwira ati kwanza muri ivyo by'umupira ntacyo zobikuramwo kwera babona example y'abandi avuga ko ati ivyo by'umupira ntacyo zobikuramwo nta nakimwe kizovamwo mugabo jewe sinigeze ndabitangura ngo kubera nzi ko nzobikuramo ikintu ndibuka ko nakera nkitangura natangure kuri salaire ya 30,000 hari nko muri 2005 nibaza ko igikuru kuri jewe ntiyari cyo ndabikuramo yari passion yiwanje ko jewe kuva nkiri umwana mfise imyaka 10-15 narumviriza umupira ku radio RFI baragira ibintu retransmission ya championnat yo mu France en direct chaque samedi twadufisa ka radio gatoyi ka RFI bavyita yarama match menshi akinirwa ku isaha imwe bakaza barahana igori ginjiye hari ya multiplex yagizwe n'umuntu witwa Jacques Vandrou urumva n'ibintu natanguye kera narinzi abakinyi bose ngira ama equipe yose mu France mfite imyaka 12 ndiko ndakura narinzi natanguye nakunda AS Monaco kuri Arsène Wenger nuno munsi gushika no munsi abantu barambaza nkunda AS Monaco nkavuga ati abandi bakunda Chelsea bakunda Manchester United mwavuga ati je nkunda AS Monaco na Manchester United mugabo AS Monaco niyo natanguriye ko kubera ba George Weah Arsène Wenger ari mu coach urumva hariho naragize inzitizi nyinshi mugabo hajya nibaza yuko ikintu umuntu ashatse gukora passion yiwe
nukureka ko nta muntu amenya iyo kimushikana. Ico gihe none mwaciye mucagura gute hageze iyo stage muri Allemagne? Naciye ncagura stage nibaza yuko nabavye kugira bambabarire vyaragoranye vyaragoranye kuko navuze ati jewe stage sishobora kuyireka ni occasion ndonse kandi iyo stage yagigwa rimwe mu myaka 3 urumva kandi aussi abari baragiye imbere yanje muri iyo stage ntibagarutse nkavuga ati peut-être barashobora kuzoyifuta kubera abantu bagenda ntibagaruke kandi aussi na jewe igihe nagenda benshi barazi ko ntazogaruka ariko we warutse kuzogaruka je nenze ko nzogaruka ndibuka na president wa federation madame Lydia Sekera yarungitse imodoka kuri aeroport kuntora kugira arabe ko nagarutse nyene ariko urumva waragarutse barakubonye tuva ngira ngo kuri parcours yiwe mushitse ngaho hanze no Cedric ari étranger hari ikintu mwabonye cyane cyane duhagare nko kuri Afrika y'Epfo muri Afrique du Sud hamwe na Tanzania ikintu gitandukanye cyane football yo ngaha mu Burundi hamwe na football yo muri ivyo bihugu muri Tanzania muri Afrika y'Epfo hanini mwabonye niki? Novuga yuko yo muri Tanzania ntitandukanye cyane niyo ngaha surtout cyo novuga kutandukaniye ko ni uburyo bashiramwo kuko nabantu barakunda umupira kandi barakunda ama equipe yabo bari passionné barakora ibintu byose bishoboka kugira equipe yabo iduge kandi bakagushira muri condition nawe uri umumenyereza kugira aussi ureusise bafise uburyo bwinshi imigwiro nk'uburyo bwinshi ego kuko urumva urumva nka equipe nka Yanga ifise nk'abafana bashika tuvuge nk'imiliyoni nka 5-6 urumva iyo biroroshe kuronka sponsor bo kuronka sponsor kuko si umuntu atanze sponsor nawe bariko ara visa business yabo bantu miliyoni 5 canke 6 kuko osi ubonye muri Tanzania nyene bikogwa barakubwira ati equipe ikabwira abafana ati muzoze muranywa amazi aya naya muzoze muragura ibintu binibi urumva bariko baramenyekanisha uwo mu sponsor wabo kuri iyo kote aussi basa ni nko muri Afrique du Sud nabo nyene equipe nka Kaizer Chiefs ni equipe ya mbere twese ngira tuzi kuva tukiri abana ni niyo equipe maze ko invita Manchester City, Arsenal, Manchester United bikaza gukina muri Afrique du Sud niyo equipe maze ifise abakunzi benshi cyane yuko si ni equipe abantu bidentifiyamwo ingorane boba baragize mu gihe c'intwaro z'agahotoro niyo yari ntuzenya yabo aho baja kugira bibagire ivyo bihe bibi barimwo aussi na passion yabo ni passion ikomeye cyane kuri equipe mugabo aussi itandukaniro novuga ko ririho muri Afrique du Sud ni novuga ko professionnalisme yaho iriteye imbere nta difference nimwe iriho na equipe z'iburaya ko hari izo twakinye turi muri Hollande tukavugana n'abazimenyereza canka abazitwara urumva uri umucoach nko wa Kaizer Chiefs ufise abantu ukoresha direct bashika 15 aho nta nabakinyi barimwo aba staff bawe bashika 15 urumva hari abaganga hari aba video analyst hari abajeje kongerera ingufu abakinyi twe peut-être twibaza ngo mu préparateur physique n'umwe mugabo hari abari nka bane kuko nkuyo tugiye gukina hanze tuvoyagije dutwara abakinyi 200 urumva hari abakinyi bashika nka nk'indwi cyangwa 8 basigara basigara batabagiye muri liste canke naho twovuga ati ejo turafise match turara mu hotel la veille ya match tukagenda kuri match abo tujana ku hotel kuri match n'abakinyi 200 hari abakinyi indwi bataza kusigara abo bakinyi indwi bategeza kugira entraînement abo bakinyi indwi bategeza gufungura kuko urumva
hajya baragira entraînement kacagira na lunch kugira bagupimire neza ivyo ufungura abakinyi indwi bategezwa kubapima ko chaque mois baraguha raporo y'ibiro bafise masse graisseuse yuko hari uwongereje ibiro kamushira ko amande yarengeje cyane ibiro bitatu birenga ukacumukura muri entraînement nka semaine ukacumuha préparateur physique urumva ategeza kuba préparateur physique wundi atarujya turi bajye babiri baba bari kumwe na equipe akacagenda gakora amaze kubona yiruka nk'indwi yose urumva acagerageza nawe nyene kuyifata neza urumva ni staff yagutse kuko si ni equipe ikomeye ni equipe nini aussi iyo uri kurakora irafise mu psychologue aganiriza abakinyi abereka ibintu nk'ibi kandi natwe bwaradufasha vraiment mu kuha intumbero abakinyi ivyo byose ni ibintu hajya umumenyereza ariga narahigiye ama metode ya ntuzenya ya ama metode ya recovery nk'ubu twakinye match dusindi match mu minsi 3 ino kenshi twarakunda kugira ibintu by'amabarafu byo kujya mu mabarafu mugabo si hari ubundi buryo ibintu bita cryotherapy ugenda ni nko muri douche ibifise nk'amadogre iri kuri nka -60 hakanye cyane panda nka minota mike nk'itandatu byo byose ni ibintu bituma regeneration y'intuzenya y'umubiri iba ningoga byo byose bumva ni ibintu peut-être ntari narabibonye muri Espagne mugabo aussi kubera ubunyu uri muri equipe abaganga baraguha raporo akabwira ati bizogenda ukuntu tuzogira abazogira ibi umva novuga ko professionnalisme muri Afrique du Sud irateye imbere abantu bakora muri equipe ni benshi baragutse urumva nawe umumenyereza utegerezwa aho niho ushika ukavuga ati sivyo kumenyereza gusa utegerezwa kugira n'ubwenge bw'ibindi bintu bwo kumanage abantu benshi bwo kumanage ama secteur ari différent hari gihe uzumva abajejwe commercial bakubwiye ati coach ejo entraînement faut kiba après midi kubera mu gitondo turafise mu sponsor arakeneye abakinyi ko bagenda kugira kwamamaza ntuzenya urumva ibyo bintu byose utegeza kuvyensera muri programme yiwawe urumva nico gituma nakubwiye niko si vy'umupira gusa uca nawe we mu mutwe utegerezwa ku managing ibintu byinshi kandi bitandukanye kubera urumva equipe club nka zijya si umupira gusa harimo na ntuzenya ya commercial ya business ya droit d'image y'abakinyi n'ibintu urumva byo byose biragutuma usi ibintu tutazi mu maklub yo ngahi wacu hariho akabazo nagomba kukumubaza Cedric ndazi yuko uzi ibya football cyane cyane hani wacu kuko arabikinye mukandura byantrenamwo ugitangura je ndi muri mu mugwi witwa Vision ndi chargé de la communication yo équipe hari ukuntu muri Vision bahana cyane abakinyi kandi biri muri contrat ça veut dire usivye ucerewe nk'iminota 5 canke 10 hariho amande hanyuma rero kubera tuca tuvyandika mu mazo sociaux tuti abari suspendu naba mugo ni tutanga les raisons hanyuma ugasanga harabo muri equipe batandukanye naho nyene turabivuga tukavyandika bakabasezera barashobora gusezera tuvuge nk'abari muri staff canke abakinyi bagize discipline mugabo rero ugaca usanga hariho abakunzi b'inkino bacavuga ngo Vision mwe murahana cyane gose ntimushaka gutsinda
hanyuma mugabo urumva rero abarongoye vision bo mu ntumbero bavuga yuko ari discipline cyane cyane kuko ni equipe imaze umwaka umwe gusa umwaka umwe ikiba iya kane muri classement eske mu yindi migwi ucamwo iyo waciyemwo iyo ntumbero muyifata gutetse kiriho nibaza yuko ivyo ni ibintu bisanzwe byo guhana aussi kugira habe harmony muri equipe no muri club ifo ko hari amategeko abakinyi bagenderako nibuka ko kuva nkiri muri Atletico niyo nantrenye igihe kirekire narigeze kuronka liste y'amamande narayizanye mvuye mu Budagi nayikuye menga muri equipe nationale ya U21 ndayishira mu gifaransa ndaraba mugabo hari ivyo usanga bidakenewe par exemple hamwe mu kinyagenda bariko baramugira massage ugasanga yambaye nk'ama écouteur ntavugishe ujya ariko aramugirisha massage ugasanga amazi 30 ko umenga ntamujejwe cyane ntamunezwe ibintu nk'ivyo ugasanga ni manque ya respect ko burya muntu ariko arakora ingufu zose kugira nawe uzomererwe neza mugabo nk'ivyo ukabikuramo kuko n'ibintu ngaha mugabo ibintu byo gucererwa kuri entraînement ibintu byo imyambaro yo kwambara kuri entraînement kurere nizo no munsi kurere nizo ejo ibintu byo hari ibintu kenshi murambona ibintu byo kwambara nk'ibintu by'amakamba mbiri mugiye kuri match canke muri ko muravoyage ku ndege ivyo vyose n'ibintu n'ibintu vraiment ndavyibuka kuva kera je nta mukinyi nemera ko yambara amakamba mbiri tugiye kuri aeroport nambwa ati ivyo ayo yaramande direct mugabo aussi ikintu no vuga kuri ivyo ni uko hariya barabigira umunota umwe amadolari 10 uko iminota igendera ongerekana niko bagenda barongera ko amahera hageze kuri 15 minutes ntushobora no kwinjira mu kibuga ibintu byo gufungura ngene bahaguruka mu kuja kuri serva ibintu nk'ibyo mugabo sije ikintu novuga nuko hariho guhana kugira uhanure no guhana kugira wihanize sasa je navuga yuko peut-être aussi kuko hari abakinyi bazoguha resultat kandi hari abakinyi nawe ukeneye urumva nazo ko gikuru no guhana kugira uhanure ese twavuga yuko iyo migwi yo ngahi wacu itangarira vision cyane ko Theodore yavuze kubera bo atavyo barabamwo benshi yo professionalisme kuko ni migwi yo ngahi wacu baye peut-être aussi barakushobora kuba batangarira kubera ivyo bintu bija habona kuko sinibaza yuko hari ibintu bikenewe kuguma biri en interne kuko nibaza ko ni muri company zose ko zimeze umuntu barashobora kumuhana kubera amakosa yagize mugabo ni ibintu biba en interne nta muntu akeneye kubimenya kuko si arashobora kuba ari kosa ribaye rimwe kandi ritazosubira urazi gitwana bikwajije kubera d'abord iyo equipe nakubwiye ni ya Nyangebe na Caleb byatanguye ivyo by'ibihano cyane cyane nibo batanguye kwihana kubera umunsi wa mbere bavuze bati inama ni 14h abakinyi bose urumva aba boss bavuze ati 14h bashise 14h moins mugabo nabo baca bashika 8 minutes après mu majambo bavuze bati twashitse dutevye 8 minutes dutegeza gutanga amande na karuru namwe gwe muzokwama muyatanga wambaye amashishiti yera mwavuganye rouge ni amande souplesse mutegeza kwambara souplesse mwambaye izera zirera ziri rouge apana izo bakinana izo bambara bagiye kuri voyage cyangwa bagiye kuri entraînement mwibarabara donc bare ku kazi kuri entraînement bitse kwambara izisa donc urumva ni ibintu vyari nkabishasha ngaha mugabo benshi babona ko umenga ni rigueur cyane gose umva uko ni mu bijanye n'ingene imigwi ngahi wacu sanzwe yitunganya gakoce nagoma kubaza umva mwatubwiye imigwi myinshi umaze gucamwo umaze gukora n'abakinyi benshi cyane hajya iyo umukinyi umumenyereza
uganiriza gute umukinyi yari en manque de confiance kawe tubona umukinyi amaze imisi atacizere yifitiye wenyene mu kibuga atari kwitwara neza uri mu coach muganiriza gute nibaza yuko ivyo ni ibintu biza muri management y'abakinyi ya misi yose aussi n'ikintu aussi nashaka no guhimiriza cyane abamenyereza bandi kuko hari igihe usanga twebwe nko muri Afrika umukinyi tumufata nk'ikintu ntitumufate nk'umuntu ugasanga arashaka kuba afite ingorane par exemple nko muhira ugasanga izo ngorane ntazofumenye kubera utanamuganiriza ivyo muhira kuko hajya umukinyi nawe kugira gukinire neza akwitangire abashaka kubona yuko nawe umwitaho iyo umwitaho simvuze yuko muca musohokana mukirwa mwicaranya canke mugabo no kugerageza nawe ukamenya ibimunezera n'ibitamunezera ko n'umuntu kuko kandi aussi umuntu arumva arafise ama emotion no musashaka kuba benze ukuha eje ameze uku nimba afise famille ukamenya famille yiwe simpakuje no kumutembera mugabo ukamenya ingene famille yiwe imeze ukamenya ingene nawe nyene ameze komsa bizona korohera nawe wenyene kumutahura no kumenya igituma peut-être yoba atari mu bihe vyiza hanyuma akote y'ivyo ibintu hari novuga uburyo bwinshi bwo kuganiriza abantu nk'abo hariho kumuha ivyitwa ama feedback ari positive ukamwereka yuko hari ibihe yara yigeze gukina neza ukamwibutsa nka match zingahe yo yarakinye neza cyane urumva ashobora kubagira nk'ama video individuel ukamwereka ibihe vyiwe vyiza kugira yashobore kwidentifia kuri ico gihe aussi urashobora no kumwereka peut-être iyo yumva atari confiant ukamwereka ushobora no kumugira n'ama video yandi y'abandi bakinyi hariho inzira ni nyinshi aussi no kuraba n'igihe harimwo n'icabitumye muri Afrika y'Epfo mwavuze yuko club mwabaciyemo ya Kaizer Chiefs irimo ari club bisabarorezi benshi cyane benshi gose kandi bayikunda none ijya pression nyene y'aba supporters mwe muyijera gute nk'umumenyereza canke ivyandikwa ku marezo sociaux murashaka kuba mwimirije nka shock muzokinejo canke amaresultat atari meza iyo pression y'abafana canke ivyandikwa ku mbuga ngurukanabumenyi uri nk'umumenyereza ari uburyo mu vyitwaramo jene aza ko kintu cyambere uri muri equipe nkazijya no kwegera kure cyane amarezo sociaux kwegera kure cyane ntunarabe ibintu by'amarezo sociaux kuko ni ibintu nuvuga yuko aussi bitarefleta realite kuko hari aho ushobora kuba umuntu yicariye muhira mu ntebe yifitiye izindi ngorane ziwe z'ubuzima mugabo akaba ariko arandika ibya equipe n'ibiki ugasanga na analyse yiwe ntiri objective cyo ni ikintu cya mbere kwegera cyane kuri y'amarezo sociaux jewe cyane kenshi ku marezo sociaux niho nkunda kubonera amakuru yo ngaho i Burundi y'ibiki mugabo ndashobora kumara peut-être nka 2 semaines ntaravye kubera par exemple mfise nka match toute la semaine nta kimwe nshobora kuraba kuko ntushobora kugurura ngo ubure uri koravuga ivya equipe hanyuma ikindi kintu naco nukuba confiant y'ico uzi yicuzi kuko aussi zijya rezo sociaux zirashaka kugutuma uduta ivyo uzi ugasanga uratanguye iyo utanguye kuduta dute y'umucoach ari hejuru ya organisation ikimanukira ku bantu bose urumva n'abakinyi mu kibuga ni dute urumva ivyo byose ni bica bitera ingorane nibatswe ibintu bikomeye cyane n'ivyo bibiri ko evita amarezo sociaux no kwemera ukagira confiance mu buryo wewe ufise none ga Cedric uri coach muri mu gihugu uri umunyamahanga
ntibigoye ntiwumva yuko hari nk'abantu c'est vrai que kenshi bica mu marezo sociaux mugabo harashobora kwibaza bati ujya munyamahanga kubera iki adutwara akazi k'umuntu w'iwacu abishoboye ivyo nivyo ntabiragushikira biramaze kunshikira bon sinovuga ko bimaze kunshikira directement mugabo indirect mu kumva nyene abantu bavuga ibintu nk'ivyo cyane urabona twebwe twovuga ko tuva mu bihugu sinovuga ko ari igihugu gitoyi kuko igihugu cyacu kirifise kandi turagikunda kandi cyaradukujije cyaradushikanye aho tugeze mugabo hariho ibihugu bo babona umenga ni ibihugu bitoyi kuri bo urumva bavuga ati bajya abantu ntibashaka kuturusha ubumenyi nico gituma ikindi kintu gikomeye ni nakazi ukora minsi yose nakazi ukora minsi yose kazotuma bakwemera bavuga ati ujya muntu arafise ico ariko aratwungura kuko nakubwiye ufise staff y'abantu 15 umwe wese afise ide yiwe umwe wese arakuha raporo yiwe umwe wese aragira iki kandi umwe wese ifo yuko iraporo uyitaho ifo ko ivyo akubwiye uvyumviriza hanyuma après niwe ufata decision mugabo urumva kajya kazi ukora minsi yose zijya decision ufata minsi yose imwe niyo nzira iyo equipe yawe iri kwirafata no kuvuga yuko nivyagorana bazoba responsable numero 1 w'ivyo bintu mugabo bikunze bazovuga tujya muntu ibi bintu aravyitondera kandi aravyumviriza kandi ara resolve ingorane zose zishobora gushika mwabize ko n'uwo mukurikirana football yo ngaha mu Burundi urumva ni naho namwe bwe nyene mwavuye ariko kuri nagomba kubaza cyane ukungene mubona niveau y'abamenyereza bo ngahi wacu eske hariho nabo inyigisho n'ubakirondera nuvuga pece bagikeneye guhabwa kuri niveau yabo namwe bwe nivyo mwatubwiye ko ari ivyigwa mu kibandanya ariko kuri niveau y'abamenyereza bo ngahi wacu muyibona gute muravye ingene bakora je novuga yuko abamenyereza bo ngaha ikintu cyambere d'abord turakwiye gushimira federation kuko kuva jewe nkitangura ni igihugu camye kironka ama formation y'abantraîneur mu matikategori atandukanye abantu barashaka kubaza ngo ivyo ndabivuze ngo kubera mugabo ntimwibaze ko ari ibintu biboneka ahantu henshi kuko nkuno munsi muri Afrique du Sud ni igihugu gikomeye ubukire muri Coupe du Monde mugabo generation ya mbere ya licence A nubu unye ubu niho bagiheza licence A urumva bayihejeje muri 2025 generation ya mbere twebwe generation ya mbere jene na ronse licence A muri generation ya mbere ya 2015 umva après 10 ans urumva no kuvuga yuko federation yaradufashije cyane mu kugira ama stage n'ama formation kandi aussi urabona yuko n'abamenyereza bamenyereza imigwi yo ngaho urabona ko bafise ide y'ico bashaka gukora peut-être ikintu nukubaronderera n'ama formation cyane je ndakunda kuvuga yuko kwiga no kuronka impapuro ni kimwe mugabo umwigisha wa mbere ni terrain kubarondera ahantu baja mu equipe bakicara bakahaba ukagira nka internship ukagenda muri equipe ukaraba ingene equipe ikora je naraciye mu equipe menshi aussi nk'ubuje nk'umumenyereza mukuru wa equipe nka Kaizer Chiefs kubona ata murundi numwe yosaba kuza kwiga ingene equipe ikora kaba hajya kuri entraînement nk'indwi 2-3 biratangaje mugabo nararonse abamenyereza bavuye muri Canada
baraje no muri Young Africans baraje abamenyereza bavuye muri Ghana abamenyereza bavuye muri Zimbabwe baraje barandika makete misi yose abadukurira bakakubwira ati eske urashobora kujyari ubona wo bareka ibintu nk'ivyo surtout nkajya ari nk'ama periode ya FIFA break urabemerera kuko urumva nta championnat ziba ziriho ibintu nk'ivyo bakaza nibaza aussi ko nabo nyene barakeneye akantu ko peut-être ko gukerebuka akabaza nagomba kubaza Cedric muri equipe nationale baragutumye ko dernièrement igihe Urundi bwakina na Chad uraza gufasha ndibaza nagomba nico justement nagomba kukubaza ubu naho baratumye ko Berahino ngo aje muri staff nyene aze gufasha ivyo bifashiki cyane nk'abantu baza occasionnellement batahoramwo kugira ngo bafashe imbere ya grande competition. Natwe ivyo birafasha cyane kuko surtout nka equipe nationale ni equipe iza rimwe urumva se abantu bamaho aussi kuza kufasha ni ivyiyumviro biri different peut-être bija hamwe kugira mushobore kuraba yuko mwotera imbere kuko hagiye equipe nationale novuga yuko nta droit erreur ufise kuko ni minsi ni entraînement y'imisi 3 mukacukina match mugabo muri championnat twebwe my club urashobora match 30 no musi urashobora gukina ugasanga peut-être baje bakinye nakinishije amarore nabahaye ntiyariyo ugakosora match kurikira mugabo muri equipe nationale usanga kenshi ari ni match ya qualification urumva nico gituma utegerezwa kurondera maide ugatora ide nziza izotuma igushikana ku ntsinzi nibazurumva no guterera ivyumviro mugabo à la fin hari coach Sangwa Patrick arafata ama decision kandi vraiment n'umuntu akunda kumviriza kandi akunda gukorana n'abandi kugira igihugu gitera imbere kuri no munsi nyene urumva abonye no mu guserukira igihugu bari mu rugendo rwo kuraba yuko bosubira muri CAN kurondera qualification ya Coupe d'Afrique turetse kuba gusubira muri CAN inyuma ya 2019 est-ce que kuri munsi birashoboka cyane barashobora kugira izo ndoto cyane objectif yo kwama baja yo régulièrement muri Coupe d'Afrique uravye équipe nationale kwimeze birashoboka muga biragoye kuko genda mumenyereza jewe sindi umufana canke sindi umuntu ashaka kwizera ibintu bivuye mu ntuzenya mugabo novuga ko birashoboka mugabo biragoye kandi hari ibintu byinshi bitegerezwa gukogwa kugira resultat ntibe resultat kanya gato ibe resultat iri consistent ku myaka myinshi kuko aussi nkuno munsi tuvuze ati eske U17 yacu iri hehe haheruka kuba Coupe d'Afrique U20 yacu iri hehe ivyo byose ni bibazo nibaza yuko ababijejwe ariko barabikurikirana mais aussi ivyo ni ibintu bishobora kudufasha kugira tugire ya resultat iri consistent atari resultat yakanya gato nka kujya twagiye muri CAN 2019 après hakacaca igihe kirekire n'ama equipe y'abajeune ntaboneke mu ma competition akomeye urumva mu majambo make hari yindi nteguro ibikenewe kugira ngo ayo ma resultat aboneke mu minsi imbere ariko none mbere ko bandanye mu majambo make habuziki kugira ngo qualification zizogume ziza nibaze ko ifo ko abintegura ya long terme ifo ko abintegura ya long terme kuko cena mantanga karorero ico gihe turiko turagira stage muri Allemagne badutwaye muri equipe nationale ya U21 muri 2010 baratwaye championnat d'Europe ya U21 muri 2010 abo bakinyi bose bavuyemwo bagenda gutwara Coupe du Monde ya 2014 Mesut Özil Toni Kroos harimo abakinyi bashika nk'icenda Manuel Neuer Gardien Mathieu Hummels bose abakinyi bashika 9 batangura muri 2014 baratangura muri U17 U21 bacha batwara igikombe muri 2014 cha Coupe du Monde no kuvuga yuko ni integuro ndende
urumva no ngaha kugira haboneke ifo kaba solution à long terme. Mu bindi bihugu bibanye cyane n'abandi bakurikirana football mu Burundi barabona yuko barakunda kuvuga yuko naho Uburundi butagira ama resultat ashimije cyane ariko hari amatara aboneka buri mwaka hano mu gihugu cyacu. Namwe bwe muko murakurikirana eske kuri umunsi hari amatara y'abarundi mubona ku bakinyi bakina football nziza kuruta abandi ko n'umunsi uravye? Nibaza yuko ivyo ni ibintu biboneka ku muntu ari we wese ko mu Burundi hariho amatara kuko uravye n'abakinyi aho bakina canke aho bashitse si kenshi uronka muri Afrika itwegereye abakinyi bashika kuri iyo niveau. Niko ndavuga aho ba Saido ntibazonkiza bageze, aho ba Valeri na hayo bageze, aho ba Muhisi Papi Fati, aho ba Nyange bari uno munsi capitaine wa equipe ya première division mu Faransa, championnat zemewe, aho ba Kalebe bageze, aho abakinyi aho babera hino bageze. Si bintu ushobora gukompara n'ibihugu cyane cyane nk'ibi bitwegereye byo ni ibintu udashobora gukompara. Urumva rero cyo kirerekana yuko niveau n'amatara ngaha hariho. Turiko turaja umwanya wa nyuma ngira ngo kurangiza uheruka nko Theodore yavuze twarabonye muboneka ngaha muri equipe nationale sangwa Patrick yavuze yuko yashimiye ko mukorana muri urya mwanya. Eske n'uru rugendo batanguye barimo rukomeye byo shoboka yuko kuko matubwiye ko marose n'indi club shasha yo kumenyereza babikoze ko mwogaruka muri equipe nationale? Nibaza yuko jewe ku mutima wanje nta kibuza na kimwe kuko igihugu ndagikunda kandi ndashaka ko gitera imbere. Abo dukorana tuvyumva kumwe, mais aussi ifoko aussi turamenya yuko hari abandi badukoresha aussi nabo nyene urumva bategerezwa kwemera ivyo bintu nka Kaizer Chief baremeye mugabo bampaye imisi 5 yo kubikora. Urumva cyo gituma na matchari ntagiye muri Chad kuko byaca bisaba yuko ngiri misi irengeye mugabo gufasha nukuri jewe ndi pre gufasha igihe cyari cyo cyose. Cedric Bega muri equipe nationale yo ngaha ndazi ko aciye mu migwi myinshi turetse imigwi hariho na equipe nationale razi donc nshatse kuvuga abakinyi bari talentueux wamenyereje muri equipe nationale canke muri club ugereranije n'ama ku myaka barafise kiriya gihe nabo ufise muri Afrique du Sud ubona abo ngaha bari gushobora kwiintegra muri izo equipe ico gihe? Abakinyi bari bakomeye kandi nk'abande par exemple ntashaka gushika nari mfise nageze kuba dufise equipe nka Atletico. Nibaza yuko umukinyi nka Kwizera Piero yari gushobora gukina kuri niveau ikomeye cyane cyane yagushobora no gukina ni Buraya. Peut-être hari ibintu vyabaye ntashobora kuhashika mugabo ndavye n'abakinyi bari muri Afrika y'Epfo muri Kaizer Chiefs canke za Orlando Pirates canke za Mamelodi Sundowns ndabona yuko n'umukinyi yari afise ubuhinga n'ubushobozi bwo gukina mu ma equipe nkayo. Après muri equipe nationale nebaza yuko navuze ba Saido ba Dugari ba Cedric Amisi naramwantrenya kuva akiri Papi Fati akiri muri U17 Cedric Amisi akiri muri U20 kariyeri yagize ntiyantangaje kuko warabona ko ari umukinyi cyane azi ubwenge azi abona ibintu bitaraba kandi osi bicamufasha osi na technique yiwe ari technique nziza. Ari umukinyi yose yagoye kwa kumupira. Nibaza ko na Didier Kavumbagu aussi
ingene yakina nk'umu attaquant point yari style y'umu en fait novuga ko arivyo bigezweho ubu aba attaquant point bafasha umugwi gukina apana babandi baguma bahagaze gusa muri surface barindiriye centre kwiza canke ko gardien atema umupira kugira bawushireyo mugabo n'umukinyi yaratuma n'abakinyi bakina ku ruhande rwiwe baboneka neza kubera nawe nyene arabafasha gukina neza kuri umusera abakinyi urumva kwera aho mumaze kugera coach Cedric hariho nk'abakinyi bakiri batongayo wacu usanga bafise indoto canke bifuza kuzokorana mu gihe kimwe canke gukorana n'abamenyereza bameze nka mwebwe mbega impanuro mu kurangiza aho abakinyi bakiri bato bakiri ngaha muri football ngaho iwacu nizi impanuro je nobaha nuko hajya kariyere y'umukinyi ni kariyere ntoyi kariyere ntoyi imyaka 10 canke 15 peut-être hanyuma novuga umutahe w'umukinyi n'umubiri wiwe urumva ifoko uwo mutaha ufata neza cyane cyane sinoja mu bintu byinshi byo gufungura canke byo ku mugabo ifoko ufata neza akaruhuka bikwiye agakora bikwiye no gukora barashobora kuba bakora mugabo nashaka ku insista ku bintu vya discipline y'ubuzima vya discipline y'ubuzima kuko sino kumukinyi gusa natwebwe twese discipline y'ubuzima ni gutuma ushika aho ushobora gushika je nibaze ko hari abantu bashobora kuca bakubwira ngo urumva ngo turakenye bana ngo ibintu nk'ivyo mugabo azako ivyo ntaho bisa bisaniye na discipline y'ubuzima ivyo ntaho bisa bisaniye kuryama kare ntibikenera kusa amahera menshi kunywa amazi menshi kurya ivyamwa peut-être mugabo gufata neza umubiri wawe nico kintu gikuru Theo nibaza ko tugira turangize yego tugomba turangize ariko nagomba kumaza ibyerekeye ku by'ibonde Afrique du Sud ukoramo ubishobora gushikaye n'umusa afite match ya mbere na Mexique nibaza yuko ndaryoheye cyane kubona aussi na match d'ouverture hari haize imyaka myinshi mu gwakaza chief utagira abakinyi muri equipe nationale mugabo peut-être aussi kubera saison twagize nziza hari umukinyi wakaza chief yagiye muri Coupe du Monde yitwa Bradley Cross nico gituma ndashaka no kuraba urwo rukino kuko n'umukinyi nashitse ari mu bihe bitoroshe nkiri coach assistant usinda barampa kumukoresha cyane ama specifique kuri poste yiwe ya lateral gauche numva nico gituma nibaza ko no munsi nshaka ko Afrique du Sud itsinda mugabo sinobesha abanzi kuva kera barazi yuko umugwi wanje wo kumutima ari Argentine kandi ndizeye ko tuzotwara kino gikombe Argentine ya Messi effectif ifise Afrique du Sud na n'iyindi migwi ubona ukaba uzini mu entraîneur abafise barashobora gushika kure kupasa premier tour basi je navuze ko je ntari umuntu akunda kuvuga ibintu byo ku ruhande je naza yuko biragoye kugira barengane premier tour biragoye kuko si jewe ndavye n'imigwi yo muri Afrika tutanguriye d'abord ngaho ku migwi yo muri Afrika je nibaze yuko imigwi jewe mbono yuko nto hamahigwe menshi ni Ghana na Afrique du Sud na Côte d'Ivoire peut-être mugabo nka za Senegal Egypte na Algerie zirafisa akantu na Tunisie nayo nyene Maroc Senegal izonyura nako zite aussi na groupe Afrique du Sud irimo si groupe yoroshe Republique Tchèque abantu bashaka kuba bibaza yuko atari igihugu gikomeye mugabo bijya bihugu vy'Iburayi usanga bidafise abastare ni usanga ari equipe zifise collectif ikina neza abakinyi bakina neza bari hamwe hanyuma tukaba tuzi Corée du Sud nabo ni machine n'abakinyi biruka kuva ku munota wa mbere ku munota wa nyuma ivyo navyo bikaba bikunda kugora cyane ama equipe yo muri Afrika kuko twebwe dufise puissance tuba dushaka ama equipe tugira ama duel mugabo
ntidushaka ekipe ziri endurant ekipe ziguma ziruka ekipe ziguma zidupressa ibintu nk'ivyo nibaza yuko Argentine busubira kugitwara duheruka kubona pays gitwara kabiri bikurikiranya mondial muri 62 Brazil haciye kirekire bitaba ndizeye ko tuzogitwara mugabo sina na competition iri hejuru kuko ravye za Espagne ravye mu Faransa abo nyene bari favori Portugal ihagaze neza Angleterre bama bavuga ko ihagaze neza mugabo igahera na Brazil aussi Brazil ni igihugu ca football kandi na Allemagne ni bihugu naho wowe uvuga ngo ntibifisa abakinyi bakomeye cyane mugabo bama bari hajya ariko aho nyene hose Cedric mu kurangiza ko mwatanguye career umumenyereza kera kandi umaze gushika kure hari umenyereza kuri mwe bwo hari ya benspira kuva kera mwarabira ko canke mwakunda ingene akora Jesse novuga ko ari umwe Guardiola yarahinduye umupira ku isi nzima ivyo nibaza yuko ata muntu numwe aussi hariho abandi aussi urabira ko ndakunda mindset ndakunda passion ndakunda ingene bakomeye mu mutwe abakinyi equipe z'entraînement na Diego Simeone ingene bazibira ingene babikunda ingene mu mutwe wabo bagwaye football ivyo ndabikunda aussi Klopp nawe nyene twaramurabiye ko cyane ibintu vya pressing byo kwataka mufise nombre nini no gufata amariske hari no entraîneur wo mu Butaliyani yitwa Maurizio Sarri jewe ndamukunda kubera narigeze kubona ingene ategura ekipe yiwe ugenda kuri match ibintu vyose vyateguwe no gutera kujya bavuga ngo gutera remise en touche navyo nyine biba vyateguwe urumva narakunze ntuzenya details ziri mu myiteguro yiwe hari ikintu nguyemo iryo zina rya hari umuntu amwita iryo sino lo coach akunda marubira urumva nawe arabira ko aramenyereza bakomeye cyane buraya kana amazigiye mu kumenyereze Guardiola Simeone sinarizi yuko ari wakunda nahora numva bari muhamagara sinye n'igiti okay tugiye kurangiriza ngaho n'umwanya idasanzwe twari kumwe na Cedric Kaze coach Cedric Kaze umurazi yuko yavuye mu gwa Kaizer Chiefs mwumvise ko kana agiye kumenyereza Sekukune United ngaho nyene Johannesburg muri Afrika y'Epfo kuva le 1er juillet fisi indi club shasha agiye kumenyereza yatubwiye bitari bike kuri parcours yiwe kuva atangura ngaha mu Burundi no mu bindi bihugu yagiye aracamo mu Rwanda muri Tanzania muri Canada n'andi atandukanye byinshi kuri kare ya football tubaze yuko mwaryohewe cyangwa mwakiri ikiganiro neza kubadukurikiranye ahacu ni kumushimira neza cyane gose ku mwanya udasanzwe yafashe kuzana muri studio natwe no mwanya twamuronkeyemo ari mu karuhuko Theodore ko aba coach n'abakinyi burya n'abantu bagoye kuronka cyane baragoye kuronka n'ivyo mugabo je namuteye akamo rimwe acariyeme urumva ni sinatangaye kubona amaze umwanya munini ari mu karuhuko n'umuryango wiwe kandi ejo zosubira afata ide urumva kumushimira nyene nk'urumva muri saison abari mu match mudahuriye ku matele ku ma interview biba bigoye cyane kuronka umwanya wo ganya nawe Cedric coach tubashimire cyane umwanya mwabanye natwana kuri Kayoza FM Web TV no hanyuma kandi ngira ngo mugarutse mu karuhuko ari byo tubakeneye ko muzo twita nta kibazo no kuri ndaryoye ko namwa ntumiye kuri radio Kazoza FM Web TV kandi aussi hari gihe mpora ndayikurikirana nanje kuri kuma réseaux sociaux nibaza yuko akazi mukora aussi nakazi gakomeye kandi akazi keza nanje nkaba ndabateye intege mubandanye uko kandi ndabemereye ko nubukurikira umwanya ushobora kubidukundira mukantumira tuzobonana nta kibazo mwabuze ko kandi mu rêve yo kwantraîner club yo muri Europe umumenyereza mukuru tuyifurije kwishika
murakoze cyane yego cyane okay tubashimire cyane abariko baradukurikirana bose turangije ca mbere ca kino kiganiro de sport n'umutumire twadufise coach Cedric Kaze tubane tubakengurukira bari kumwe natwe kuri no samirizi Kazoza FM Web TV Kazoza FM be your own boss.